twitavye izi nyigisho zateguwe n'abafaransa bakukira muri organisation yitwa CCFD mu Gifaransa kabisigura Comité catholique contre la faim pour le développement, me bakora mu bice bitandukanye cyane kandi n'ibyo bice harimo ugwaruka. Rero nko jewe nabo turi kumwe turi muri association y'ugwaruka twaje ngaha kugira twige uburyo butandukanye bwo kugenda kwigisha abanyagihugu canke abundi gwaruka tungana mu buryo butandukanye, kuko kenshi na kenshi dufise bwa bindi vya misi yose byo kumengo wowe uri umwigisha undi ntacazi ariko ariga kuri wewe ntaco umukurako, ariko ngaha turiko turiga cyane ingene duhanahana ubumenyi, wewe uri kurigisha n'uwo ariko ariga mwese mukagenda muhungukiye. Bisigura rero ko biriko biratwungukira cyane kuko uburyo twahora dukoresha ubwa mbere mu gutanga inyigisho twaye dufise mu kuziha urundi gwaruka dusanzwe dukorana cyane tugenda turondera uko association zaguka, bigiye guhinduka, tugiye kumenya ingene tubigisha neza kugira bumve ko nabo nyene biberekeye, nabo nyene bafise ico baterera muri izo nyigisho bari ko bararonka, niho bibinjiramo kurushaho ari uri kurabigisha umengo urumwigisha wo mu ishuri kujya tubimenyereye.